Mu buzima bigoye tu ariko usanga nyine umuntu afise stress z'ubuzima ugasanga ariko abantu nyine bagenzi be bakamutera pressure y'ubuzima ugasanga umuntu ariko arafata ama decision canke ariko afata ingingo zimwe zitabereye. Umuntu abayeho nyine buri munsi apambana kugira ngo agire hava n'ahashika ariko ugasanga societe abayemo canke famille abarimo ugasanga ikiyo mutera pressure nyine y'ibindi bintu bo babona ko bimubereye ariko we atabona yuko ari byo vyiwe. Ugasanga umuntu nyine umusore canke n'umukobwa akashakisha ubuzima ashakisha amahera ariko ugasanga famille buri munsi iyo bahuye nawe canke bamubonye canke yahuye n'abandi bantu bakusambaza ngo mbese muzorongora ryari canke ngo mukora iki mukora akazi kameze gute ngo tubona abana kavyagenze ukaca usanga nyene umuntu za stress yarafise zikazicanga n'izindi yarafise ugasanga bibaye nabi cane ugasanga umuntu abayeho yihebuye ugasanga umuntu abayeho mu buzima nyine atari ubwiwe kuko hariho iyindi pressure wari ufise stress baje gushiramo izindi ugasanga nyine bidosunikira mu zindi decision zitameze neza. Naco gituma rero nabwira uwo wese ko mwaturetse n'ubundi yuko stress z'ubuzima zitumereye nabi kareka kutubaza ibyo bibazo byo kurongora cyangwa ngo vy'akazi dukora n'ubundi ntawamenye iyo bitera bije ariko ubuzima stress zama zihari ariko mureke kudushira mu zo zindi ko nizo zindi zose bituma tumererwa nabi gusumba tukabona yuko aha kwisi hataryoshe kandi hari guharyo.